Ego icambere iyo ndirimbo imeze neza kandi igikorwa kizoturyohera gusaba ku maradiyo menshi atandukanye tugitura abakunzi bacu cyangwa n'abandi batandukanye. Ego jete mbere nagomba gushimira cyane ko baciza Imana iguhezagire wamane umutima nk'uko mukora ibintu bimeze neza witonyene. Murakoze cyane. Amina. Ndabona gushimira cyane kiboto. Yes I. Ndabona gushimira cyane kuba watumira boss. Asante sana. Yes bakunzi ba Isaac TV aho muri hose nizere neza yuko merewe neza cyane. Kino gihano cy'uno munsi gishobora kuba ari kirekire cyangwa kikaba kigufi bivana n'umwanya wawe. Icyo ndagusaba gusa nuko fata umwanya ukwiye duteramane turabe ino video gushika mu mpera kubera yuko ivyo ngira ndakuzanire nta handi uzobisanga atari muri Isaac TV. By the way uno munsi nshaka tuyage gato iminota miki cyane mu gutwi kwawe umpamaso yawe kugira dutere story gato. Uno munsi nshaka tumuyagire ko uno mu sister canke uno mu mama canke uno muririmbyi kazi bamwita ngenda banka Natacha la bamba la boss niko amazina yiwe avugwa. Natacha ngenda banka numwe mu maririmbyi kazi of course batigera bakora cyane kenshi cyane ariko atigera tasikse. Ndiko mvuga uku ndashobora kuba mfise impamvu ndabikubwiye. Reka gato ndabisigure. Isaac TV uno munsi nshaka tugerageze tumuvuge ko Natacha ibintu bitatu. Hama nawe ufisi cyakane ushaka kongera ko ndaguhaye kaze shira muri commentaire yawe ingene umubona Natacha canke ingene umwumva Natacha n'uburenganzira bwawe ivyumviro vyawe byose je ndizera neza yuko ategereza kubisoma ngaho hasi muri commentaire. Menshi barakunda kumbaza ati Natacha afise abana na bangahe Isaac for real Natacha ngenda banka afise abana bangahe. Ndagusaba rero yuko tugumana ugumana nanje kugira ndakwereke umwe mu bana biwe ivyo bakunda kukirana nawe kuri social media. Ikiganiro twakoranye na Natacha nimba muvyibuka yarigeze kutubwira ati afise abana batatu ariko umwe ni wari so fan akunda cyane gutwenga akunda cyane kuryoherwa akunda cyane kudesinga arakunda sana no mwana rero nakana mbona ngaha akametise like niyo yavyaranye no mushinga nahe babana uno munsi ari we CEO wa Club de Lac Tanganyika Hotel Club de Lac Tanganyika. Uyu mwana numwana wiwe akunda cyane gutamba akunda cyane kudesinga kenshi cyane Natacha akunda kumukoresha ku video yiwe kuruta abandi bana biwe bivanye n'ingene uyu mwana akunda sana akerebutse cyane kuruta n'abandi bana. Ati Natacha arigeze kutubwira yuko abana biwe bandi babonye na kamera ahubwo bariruka ntibakunda ibintu byo guma babonekane bakunda ariko kana kiwe karakunda sana kuryoherwa nkuko mubibona ngaha nkuko tuza kubibona no mu masanamu. Ndaza kubereka ubuzima bwa Natacha ingene yibereyeho. Ni gake cyane uzomubona Natacha ariko ashavuye ni gake cyane kabaho ariko ni Natacha numwe mu baririmbyi kazi b'umutsima w'ikigongo cyane. Nimba mumaze kubibona ashaka kubona ama events amaze gukora ibintu byinshi bitandukanye byerekana yuko ari umuntu wimpuwe cyane. Okay, mu mpera y'ino video ndaza kukwereka ubuzima bwa Natacha ari mapisine. Natacha n'umuririmbyi n'umuntu akunda cyane koga cyane arakunda cyane sport arakunda ama video yiwe menshi Instagram yiwe kenshi arakunda kumubona ariko aroga ariko aragira gym ariko aratamba ariko aratwenga ariko arakina n'abana ariko akina n'umushinga nawe wiwe ariko araryoherwa. Urumva ni gake cyane uzomubona Natacha yashavuye kuko benshi social media duzikoresha nk'ahantu ho kwerekana ikiri ku mutima wacu. Hajya niwabona umuntu akunda kupostinga ku mastati yiwe ashavuye ababaye agashira ama profile ababaye ariko ararira musozi ajye ama captions zo kurira bige birerekana yuko umuntu muri we uko twemera birerekana yuko umuntu muri we abafise ibibazo bimuhanze rero akaburaho avyerekana akavyerekana kuri social media niko tubimenyereye. Natacha rero social media ziwe Instagram cyane yiwe arakunda kwerekana yuko ari so fun ari happy sana n'ubuzima arimo. Tuve mu buzima bwiwe busanzwe tuje mu muziki. Natacha mu muziki wiwe ndibaza ndimba mubizi ku munsi wejo Natacha arasohoye indirimbo yiwe kubiti inkoni. Indirimbo novuga yuko yakiranywe gweze n'abafan biwe naho biboneka ko itaragira ama views menshi ku mwanya munini imaze gusohoka imaze nk'amasaha umunsi nturahera ariko ino video uko biri kose ndizera yuko baza kuyiraba kuko
uravye ni video yayisohoye giturumbuka. Natacha tumenyereye arakunda kwanza guteguza abantu akabateguza ati vuba cyane ngiye gusore igisasu ibintu bibiki, ariko iyi ndirimbo ya postinze nkuno munsi ati inkoni y'imitegurire muri tayari gura turi kuri inkoni mu minsi ibiri cyangwa umunsi umwe abarayirekuye. Urumva rero yuko abantu nibari bavyiteguye cyangwa bari bamwiteguriye cyane bamere magabati nashagira sore indirimbo kumbure biri mu vyatumye Natacha iyi ndirimbo kubita inkoni abantu benshi batayihurumbira kwiraba. Reka ndakusabe yuko uje kwiraba muire muri benshi bivanye nuko kumva zuko iyi ndirimbo ni nziza cyane. By the way, indirimbo nziza cyane, amasanamu akozwe neza cyane. Indirimbo wanashimaze bikura vuga ku bintu byinshi cyane. Bikura vuga ko amakomentari atandukanye. Kubita inkoni nini. Kubita inkoni nini. Like je nakunze ngene ririmbwe ngene riririmbye. Arashira mu tuzu création ariko turi mu mitego turi mu dukode. Je rero ndagusaba yuko genda uyumvirize hama uyirabe ucuza ngaha muri commentaire umbwire iyi ndirimbo wayibonye gute, uyihaye amanota ngahe ku 10 tufate sur 10 uyihaye amanota ngahe kubera yuko je kuri jewe nakunze production urabona ko Cole yagerageje kuyikora neza, nakunze ingene ama video yakozwe urabona ko ari amasanamu yakozwe neza cyane. Karim Fiston mu producteur wacu ngaha nyine mu Burundi asanzwe warashima yararezwe na usaze ari munsi ya management ya Natacha nyine aha ariko arabikora neza cyane. So inyuma yaha reka tuve mu muziki ariko ndabemesha nkiri mu muziki gato ndabemesha yuko Natacha ngenda banka numwe mu baririmbyi kazi novuga yuko ntapfa gusohora indirimbo. Natacha asohora indirimbo afise budget kwiye ya promotion. Benshi barakunda kwibaza ati kubera iki Natacha aguma asohora indirimbo ifatisha cyane. Urabona Natacha asohora indirimbo mu minsi 2-3 abantu baba batarayumva neza tarayibona neza, ariko mu ndwi imwe mu ndwi zibiri bayahitinze ku rugero runini. Kubera iki? Kubera n'umuririmbyi kazi abika amafaranga kwiye mu muziki wiwe. Wanashima umuziki yafashe nka job. Yawufashe nka job kuko ubiravye Natacha arakubita shows nini cyane. Natacha nuva kumubona amashow atanduka mato. Natacha nuva kumubona n'umuntu juste azimvye. Ndibaza nimba muvyibuka harona ni company y'ibinyobwa ikomeye cyane Brarudi muravyibuka barigeze kumurondera kugira bakorane tours za pre-music aranka aragira ati jewe ataraye amafaranga ntibikunda yuko dukorana, biranka kabisa yari amafaranga kandi menshi ariko biranka. Natacha abaravyihojeje biboneka rero yuko Natacha umuziki we ushiramo amafaranga menshi, niyo mpamvu biri mu bintu wanashima nawe nyene azimvye. Ugiye kumutora Natacha arazimvye cyane. Ndabishe yuko Natacha arafata amafaranga menshi akashira muri promotion. Uravye indirimbo ziwe ku ma radio ma televiziyo ziravuzwa cyane, bamwe bakidoga ngo Natacha niwe aguma avuzwa, Natacha niwe aguma avugwa, Natacha niwe aguma yerekana mu ma televiziyo. Ni kubera yuko aso indirimbo abafise planification y'ingira bayiteguye. Manager wiwe Rafa aba yayiplanifiye neza, aba yayipanze neza, bakaplanifiye bakayicapa pla y'umuziki kuvuga ati umuziki wacu tushaka yuko uzofatisha cyangwa tushaka ko tuzoshiramo ingufu nyinshi cyangwa tushaka ko abantu bazo kwiryohera. Urumva nibo bayiplanifiye bashaka gushira ingufu nyinshi mu muziki barashira. Ndabibutse nka Sheba indirimbo yiwe na Sheba ni indirimbo yatwaye amafaranga menshi cyane. Indirimbo yiwe na Be Face on the Floor indirimbo yatwaye amahera menshi cyane. Indirimbo zose amafaranga menshi akira muri promotion. Niyo mpamvu rero mubona kenshi Natacha asohora indirimbo irafatisha cyane kandi ku mwanya muto nko mu kwezi kumwe abarundi bose bayimenye. Aho uciye hose umva chumba aho uciye hose ubibona gute ufise gute iki. Izi zose ni indirimbo zagize irafatisha cyane kubera yuko yatahuye yuko umuziki wiwe utomenyekana utagiriwe promotion. Niyo mpamvu n'amafaranga menshi ashira muri promotion kandi iki nigikogwa abaririmbyi bose bazoza kwirabirako. Ata amafaranga ufise ya promotion umuziki wawe
gerageza rero ukora umuziki wawe aho uzoshika naho nyene abazowumva nabo nyene abazovuza nabo nyene abazowerekana nabo nyene ntibikubabaze kuko nta nguvu nyinshi wabishizamo cyangwa nta buryo bukwiye ubifisemwo ni waronka ari uburyo uzokora kandi bishike kure cyane. Iki nico kiri mu bintu nashaka mboneza bamenyeshe impamvu Natacha indirimbo ziwe ziboneka cyane ku ma platform atandukanye ku ma TV, ma radios, ama YouTube, ama channel barabivuza cyane indirimbo ziwe bivanye nuko numuririmbyi kazi novuga yuko yihaye valeur yihaye agaciro benshi bavuga ati voilà nice ibintu bimeze ku rero. Reka turekanye n'ivy'umuziki, reka tuje kuri point ya nyuma ariyo point ya gatatu. Natacha muravyibuka yuko mu minsi iheruka mu minsi y'inyuma gato Natacha aheruka kuronka trophée mu gihugu ca Uganda mu mahiganwa akomeye cyane muri Afrika ya High People Music Award, amahiganwa ahuza n'abaririmbyi benshi bo muri East Africa muri rusange. Natacha rero muravyibuka mu mwaka uheze yararose trophée ya mbere kabisa, trophée yatumye abantu benshi bavuga amajambo menshi byinshi byaravuzwe kuvyerekeye iyo ndirimbo yiwe, iyo trophée yiwe agashimwe yahawe nk'umuririmbyi kazi yakoze cyane muri East Africa. Okay, yararonse agashimwe ka High People Music Award katangiwe mu Uganda muravyibuka. Trophée yavuze ko amajambo menshi, bamwe baravuga ati yarayiguze, abandi ati sinzi biki, abandi ati sinzi biki, ama commentaire aba menshi, abandi kabarandika baravuga ariko aho byahereye yuko Natacha ashitse kwa nyakubahwa umukuru w'igihugu aramwereka, umukuru w'igihugu aramukeza, aramushimira eka n'umunsi wo kwikukira ku Burundi mu mwaka uheze Natacha ari mu baho gashimwe na n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Of being the best in Africa, last year Natacha won an award in Burundi, and she was amazingly received by the president of the republic and of course of Burundi, and you'll definitely be able to see it in just a bit. But tonight, like I said, tonight anything can happen and anything will happen. Ivyo rero birerekana nuko ibikorwa vyo kumbure birabwa n'abantu bakomakomeye, birabwa n'abantu benshi kwisi, bikanashimirwa n'abantu batandukanye. By the way, reka nze kuri point y'uno mwaka nayo umwaka kandi Natacha yaronse kandi indi trophée ya mahiganwa nyine High People Music Award. Comment zagarutse kandi ati Natacha yaronse kandi trophée High People Music Award. Tumeshe yuko izi aya mahiganwa atogwa barakalifia abaririmbyi bakabashira kuri platform zabo bakabwira ati mu batore. Natacha rero ndabitse yuko yakunda kwibutsa abantu cyane yuko muntore mugaragaze ku muntore arakira promotion. Natacha ndibuka yaragize ibiganiro bitandukanye ku ma radio, arazunguruka, management yiwe yarakoze cyane kugira ihimiriza abantu bose kumutora, baramutora. Kimwe rero mu bintu by'abantu baguma bibaza ati ayo mahiganwa yo yagenze gute ko Natacha atajabutse ko atagiye mu Uganda nka kugira bigize mu mwaka uheze agenda tore iyo trophée yiwe. Kumbure iyo trophée yaronse hirya y'ejo bazoyimurungikira hano mu Burundi, niteka kandi gira kabiri Natacha tewe kuba yarabaye kandi umuririmbyi kazi wa kabiri, umuririmbyi kazi wa mbere kandi aronse karagashimwe inshuro zibiri zikurikirana, imyaka ibiri kurikirana, s'il vous plaît. Bameti none ko i trophée yamuhaye bisunze yuko bisunze amavote yiwe kandi bisunze yuko Natacha n'umuririmbyi kazi atigira ava mu mitwe y'abantu, bigerageje kurava n'ama social media yiwe ngere akinisha n'umuntu wa mbere, niwe muntu no muririmbyi kazi wa mbere afise followers benshi kuri Instagram yiwe. By the way, ibi byose biri mu bintu kumbure bituma abantu baguma bamwitaho, baguma bamwiyumvamwo, baguma babona yuko abana Natacha il faut que tumushigikirana, il faut que tumusupporting. Ndabitse yuko mu mahiganwa High People Music Award harimo abandi baririmbyi batandukanye b'Abarundi nka akarizi indirimbo zitandukanye muri Empire, harimo Satbi ari muri High People Music Award, Big Faraz, Double J indirimbo yiwe na Kiriko, bose bari muri
Hype Music Award ariko nta trophée baronse kumbure nta ni kubera yuko nituramenya impamvu kumbure tuzobegera tubabaze ariko nyuma yaho niba bishyizemo ingufu cyane kuko mu ntango bakiba publiya yuko bagiye mu mahiganwa ya Hype Music Award barabishyizemo ingufu gato barepostinga ku ma platform yabo yuko basaba abafani babiko batora ariko nyuma yaho mu mwanya muto cyane baciye babicika intege baciye ntibabyitaho cyane kugira abana bahimiriza abantu kumutora. Natacha rero niyo mpamvu kumbure wewe yabana yahimiriza ariko kandi si nk'ivyo ndabibutse yuko Natacha numuririmbyi kazamaze kwiyubakira izina rikomeye cyane mu rugero au niveau Afrique. Reka ndabakarorero muravye nka ugiye muri Tanzania ukavuga umuririmbyi w'Uburundi birukira kuvuga Natacha, ugiye Kenya bavuga Kugira Natacha, Uganda Kugira Natacha, abandi baririmbyi bakurikira mu nyuma ariko hatangura Natacha kubera iki numuririmbyi kazibona ko yaronda amakolabo ahatandukanye kugira akore amakolabo yimenyekanishe mu mihingo itandukanye. So shout out kuri management ya Natacha, DJ Raf ariko nabandi kubera yuko nabantu muri rusangi bagerageza kwiyumvira ico bokora kugira umuririmbyi wabo abandanye kuba international. Hari bimaze imisi bivugwa yuko Natacha ashobora kuba agiye gusohorana indirimbo numwe mu bastar bakomakome muri Afrika. Of course ndibaza nimba mvyibuka manager we yarigeze kubitubwira aratubwira ati Natacha agiye gukora amakolabo komeye ariko ingorane nuko hariho ingendo nyinshi zahagaze bivanye nuko corona ikiza cha corona cyatumye ibintu byinshi bihagarara umwaka twahombesheje ingendo nyinshi cyane twari kugira uno mwaka ama shows menshi bari bamaze kumubookinga bitera mu bikomakomeye kwisi ariko ni byabenwe ko bagenda kandi bivanye nuko Natacha ni byakunze bivanye n'iki kiza cha coronavirus. Bakunzi ba Isaac TV shaka rero umbwire commentaire yawe ngaho hasi ibi byose mvuzi ndababwiye muri rusangi twahereye ubuzima bwiwe tuja muziki wiwe duhereje kuri trophée yiwe ariko kuronka ya Hype Music Award kuri ufisi cyo bivuga ko niba ufisi cyo bivuga ko shira commentaire yawe ngaho hama tubare duteramana na Isaac TV mu guhereza kabisa reka ndakwereke ubuzima muri rusangi bwa Natacha kesha bameze gute. Ama video yose twakuye kuri social media ziwe nashimye yuko tuyasangiza namwe kugira turabe sometime utuntu yigira la boss. Isaac Classic niyo zina ryanje ini Isaac TV, subscribe, like na share lokinere chapailale. Ebana ntibagire ko habandi link tutibana duteza imbere Isaac TV. Yo, mubibona gute? Umumama mwiza ingo mamubonye umumama mwiza gute abasore abagabo si benzu babwire mubibona gute? Tuko turasumba si benzu la noma la myembe imyembe shira imyembe shira bisugute. One Sa zanila imbo imboka ego
ucunzanira igitumbura oya igitunguru changezanira n'igitutu Corona. Moi je n'ai pas peur de toi, je suis africain qui ne peut rien. Nikigabo nikigore mukanya bica bitamba mwende